Yesi ashimwe cyane ndabaramukije nitwa Nathalie Nyamoya rero kuno munsi ndafise umushitsi umushitsi kuri jewe n'umuntu nzi cyane kuko n'umugabo wanje yitwa Olivier Hakizimana haraba muzi kuko haraba mukurikira ku marezo sociaux canke bumviriza aussi les audios ndazi yuko naboragira ama audio ndazi ko harabahora banyumviriza nabo bamwumviriza abatamuzi nawe nashaka ndamuhe akanya d'abord aussi abibwira. Imana ishimwe cyane nizere ko meze neza uyu munsi natewe iteka ryo gusangira namwe ijambo ry'Imana biciye mu kiganiro tugirane na Nathalie umufasha wanje hama nizere yuko duhezagirirwa hamwe sinamenya neza byo byose tuza kuvugana ariko nizera yuko Yesu aza kuvugana natwe amen. Bon, disons que tu es gatoya naho ntaza kumusigurira ibintu byinshi nashaka surtout ko biba spontané no musi nashaka kwananiza en fait kuri enseignement nigishije kuvyerekeye ku buntu bw'Imana uko narembura ijambo ry'Imana uko natawe yuko Imana ari nini ariko bijanye na definition yayo iri nini hamwe imaze kuba nini icikora ibintu binini ariko kenshi nuko tuhora dusenga tugasenga dushaka ko iba nini igaragaza ubunini bwayo mu vyikora kandi iri deja grand rero nashaka peut-être nawe utange ico wimvira kuri definition y'ubunini bw'Imana. Iyo turiko turavuga la gloire de Dieu ubwiza bw'Imana ubunini bw'Imana ubukuru bw'Imana novuga hariyo uburyo bubiri Imana ibwigaragazamo hari gihe Imana ibigaragaza mu bigaragara mu biboneka mu bikwega amaso mu bitangaza ubwenge bwacu ubwe kuraba nka Dawidi ariko aravuga ivyerekeranye n'izuba ukwezi ariko aravuga ibintu Imana yaremye ingene birengeye canke bimurengera aho turabona yuko ariko aravuga la gloire ariko adekriva ubwiza bw'Imana bugaragara ikintu umuntu ashobora kuvuga ati nukuri iki kiragaragara mugabo hariyo n'ubwiza bw'Imana n'ubukuru bw'Imana buca mu bintu bitagaragara mu bintu tudafatisha amaso hakaroro hari umuntu yigeze kuvuga ikintu nakunze navuze ati nimba wibaza yuko ari réveil yakuvyuye urayishira uruhande y'ikiziga urabe yuko ikivyura donc aho n'uburyo busanzwe ko vuga uti najyamye naca n'umuntu yapfuye nta bintu bituragara gose kwanza ni nagake usanga umuntu avuga ngo ndafise ntaye ngomba gushinga ndagomba gushimira Imana yuko uyu munsi navyutse urumva wumva yuko umengana ikintu gisanzwe uburyo umutima utera uburyo donc ni novuga ni ibintu menga bisuzuguritse umenga ni ibintu bisanzwe iyo turiko turavuga ubwiza bw'Imana hari gihe rimwe na rimwe uraba ama situation ukavuga uti none ngaho Imana iri ubwiza bwayo buri nk'akarorero mu buzima bwa Dawidi mu buzima bwa Yosefu plutôt na Dawidi turabibona Yosefu Bibiliya iratwereka yuko yaciye mu buzima bugoye nibaza yuko ari abantu bake bamaze kubucamo kandi abucamo mu gihe kirekire urumva umwana yaratonye umwana yari kwasenye n'amasezerano umuntu yahuye n'Imana yavuganye n'Imana hama mu nyuma akaca yirotruva umenga kuri eshere sociale abandanya manuka uko umwaka wahera uko imyaka yahera niko yamanuka ariko Bibiliya ikatubwira Dieu était avec lui ariko nguhoraho yari kumwe nawe urumva hari gihe rero umuntu ashobora kubibaza none ubwo bwiza bw'Imana hari gihe bidaca mu biturika hari gihe bidaca mu bigaragara haca gihe Eliya yasaba kuvugana n'Imana kubonana n'Imana Bibiliya ikavuga ngo haza imituragaro ngo ariko Imana ntiyari mu mituragaro mu nyuma haza ngo umuyaga ukomeye ngo ariko Imana ntiyari muri uyo muyaga ukomeye mu nyuma guhaza nyamugigima n'ibindi ariko ngo mu nyuma haza nk'akabarize haza akayaga kiyoroheje ngo Imana yari ngaho donc hari gihe ubwo bwiza bw'Imana turiko turavuga butari muri ivyo bituragara ivyo bigaragara akarorero kandi nohereza ko Yesu ivuka giwe ibaza Imana ije kuvizita kwisi hari gihe mura niyumvira nkavuga none jewe yaba ari je ndi mu kibanza ca data ndungitse umwana wanje mbega yoshikira ahavukira mwiraro ahavukira muri manjoire ariko hari y'ubwiza bw'Imana n'abamarayika bari bakikuca hose donc ubwo bwiza bw'Imana n'ubushobozi bw'Imana bushobora kuba muri ivyo bitagaragara tutudetaye duto canke bikaba mu biseruka mu buryo bw'amaso amen. Basha en tout cas ndaryoheye cyane pour izo exemple zitatu kubera utanguye kuri Joseph ukurara bunini bw'Imana ikintu nibutse nuko ijambo ry'Imana rivuga yuko
ibyiyumviro by'imana ntibijyanye n'ibyiyumviro by'abana b'abantu iyo baguhaye definisiyo y'ubunini ubona la grandeur selon les hommes umuntu ashyizwe hejuru akwiye ku cyavu yicaranye n'ibikomangoma hari amaverse menshi abishigikira kandi n'ivyo uravye les grands héros de la Bible iyo reko araca mu bintu bikomeye by'ubunini baca mu ngorane ukibaza uti none iyo definition ya grandeur y'Imana iri he ico nkundiho Joseph nuko yaratakaje statut yiwe nkuko nteje kubivuga ariko ijambo ry'Imana rikerekana yuko ahubwo iriko yegereza umuhamagaro wiwe ariko hegereza icyo ategezwa gukora je me dis que des fois natwebwe amatante dufise ku Mana abari différent y'ivy'Imana yatubwiye umuntu w'isezerano ako kagumbandanya ucupira ndashaka kuremesha umuntu wari wese afise isezerano amenye yuko naho kw'Imana yabivuze izobicitsa ahubwo ko usakure nkuko umenga kuja kure ahubwo ni witege kurukura yegereza uravye rero na Eliya aussi yarindira Imana ako yarindiriye mu bintu bisa nk'ibifatika akimunga Imana iciza ituje ya d'autres versets aussi qui disent ko ijambo ry'Imana Imana ikiravuga c'est comme un tonnerre hari ukurasa umumenga hariho contradiction Eliya arindiriye ibipuko nivyo yari hanze kwa maso ikintu cyose uhanze kwa maso en fait umenga sico umenga Imana iza kwigaragazamo tu vois umenga Imana ipana gusoya muga ishaka kukwigisha ko reka kuraba chemin reka kuraba inzira urabeyo uravye Yesu wewe non sérieux nkuko heje kubivuga umwana je naravyaye urabizi ko tusabana batatu nta kintu gifrustra nk'umumama uzi ko umwana agira avuka atacose umwambika nukuri ivyo bintu bimenya ba mama cyane ko ne bazi baba bafise umutwaro wavyo ariko kenshi iyo uzi ko ufise umwana agira avuke franchement ntuwibaza yuko ushobora kumuvyarira ahantu ataburyo ufise ça te fait de la peine harateye isoni uvuga uti basi yambara n'uduhuzu dusesutse aronke n'icaja nk'umuvye ariko ukabona Imana iremeye ko ica avukira mwiraro ico nakunze wavuze nuko avuga ngo aho Imana iri haba hari ubunini bwayo hari ubwiza bwayo kenshi rero turaswata ma circonstance tukayabona nk'umenga ni mabi kumbe nayo ari afutswe nabi ariko arimo umugisha indani niba Imana yaravuze kuri kumwe nawe nuko kenshi uzohavuca mu kibazo kizokenera ko iryo jambo girigumizako urigumamwo rero nibaza yuko kenshi bijanye aussi n'ama personnalité y'abantu Imana yigaragaza différemment selon la grandeur de Dieu hama rimwe aussi tushitugwa muri ya piège uvuga ngo yangu Imana nini kuko yakoze gutya no yagukoreye gutyo nka je na Olivier turi très différents dufise ma tempérament différent dufise ma goût différent dufise en tout cas ni byinshi biri différent duhurizako ariko je me dis ko ingene Imana ituganiriza biba bijanye n'ingene yaturemye nicirikira kora mu mutima wacu peut-être aussi en général aussi no mu rugo nkibaza nuko ni nabamfise ndindire kwama ndiko ndaraba hahandi nyene kwa kundi nyene Imana izosha mu nzira yindi ugasanga Olivier yaravye ahandi imucishirije ngaha ndasiko rimwe mu haravuga nti ko Imana yishura Olivier muri ibi kuri ki Olivier mwishe muri ibi kandi nanje revye narindiramo kuko nandi shobora kunyoherereza entre guillemets mu bindi par rapport yico Imana ibona donc je sais pas kenshi rero nibaza ko duhanga amaso inzira uriyo ko duhanga amaso Imana sinzi ico kongereza ko kuri ibi ya ico vuze umunsi umwe numvise Imana imbwira ati Olivier imisi yose nzokwama nca aho utiteze kuko iyo nciye aho witeze wama wumva yuko ufite ide n'uwo wari witeze sinzi ko urabibona ariko iyo nciye aho utiteze utahura yuko ari jewe nabikoze maze ukaba libre par rapport y'uwo naciyeko burya kuko kenshi ingorane dukunda kugira mu vyerekeranye n'ivy'Imana cyangwa mu migenderanire yacu n'Imana nuko usanga twagize ikigirwamana inzira Imana icamo urumva nico gituma nk'abakozi b'Imana usanga bamwe twarabagize ibigirwamana kuko Imana yaramuciyemo rimwe kabiri gatatu kugira kubera inyishu hasi ndiko ndavuga konora canke kubasengera kubashigikira no kubafasha oya ndiko ndavuga mu gihe babagize ibigirwamana mu gihe umenga nibo baramprashije Imana kuko Imana izokwama iminsi yose kuko iyo turiko turavuga uriko uravuga ivyo ucunyibutse ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo uhoraho yuguruye ngo ntaho ushobora kugara ariko turibagira ko irya jambo ribanza kuvuga ngo kandi iyo yugaye
ntawugurura burya imbere y'uko yugurura abanza kugara mbega yugara aho je nawe twiteze kugira yugurure je nawe aho tutiteze kuko iyo yugura aho tutiteze natwe turatangara kandi tukaba bidegembya paraporo y'aho yaciye nicyo rero nagomba kuvuga kandi niko imana yama ikora kuko kenshi hari igihe wicara ukavuga tukamera nka kumwe mariya nyina wa yesu yabaza ngo none ngo ibyo bizogenda gute ko ntazi umugabo urumva mu rugo hari amasituwasiyo menshi ducamo kuvuga uti none imana bizocahe none bizokoreka gute kumbura bariko baranyumva uragomba ko umugabo ahinduka cyangwa umugore ahinduka ukibwira uti none bizocahe bizogenda gute rimwe na rimwe hari igihe ukoresha umutwe wawe ukiyumvira inzira zose kandi ikintu kikihuta mu mutwe haca haza intahe ya mwene data yashinze kuri egirize cyangwa wasomye mu gitabo nawe mu butuka cyangwa wumva ko ari kujya nyine bizogenda ariko mwibuke bibiri tubwira ngo icyo amaso atarabona icyo amatwi atarumva ikitariga kiduga mu mutwe w'umuntu ngo icyo nicyo imana yageneye abayikunda urumva nicyo amaso yawe atarabona nicyo amatwi yawe atarumva ni umunsi umwe numvise imana iri kirambwira ngo uribye ntiwiyumvire inzira nyinshi mbe wari uzi ko jenda inzira wari uzi ko jya ubwanjye ndi inzira yesu yaravuze ngo ndi inzira bene data ni inzira ntiwiyumvire rero ngo bizoca muri canada bizoca muri alemanye kumbure bizoca i muyinga oya bizoca kuri nyine kubikubwira imana ishimwe uravuze ikintu kiri très intéressant par rapport y'urugo kuko kenshi aussi erreur abantu bakora ni uko iyo umuntu yubatse muba mufitaniye quelque part un contrat tacite wowe ati nakazokora ibi n'ibi hamwe iyo umwe atabishoboye ukaca uba desu et je me dis que le fait yuko twiga kugira confiance imana ni kugira itwevite aussi kubabazwa no gukomeretswa mu gihe uwo twubakanye adashobora kuzuzwa icyo yifuza cyangwa yategereza gukora n'est-ce pas kuko iyo umaze kubohoka ukaruhuka uvuga uti na Olivier ategereza kubwira gutya niba bitashobotse ni uko imana ifise iyindi nzira kuko waramenyere ko izo kwamica kuri Olivier uwo mwanga ukugarika orara haraba ikibazo ni ukuri uradeprima ukaja mu ibarabara akimaze kwagura mu mutwe ta relation avec le Seigneur ukaba uzi ko ishobora guca kuri Olivier c'est vrai kuko hari mucako par exemple kuvyeka amafinance a 90% ariko umunsi décide muri 10% guca ku wundi muntu canke itaraca kuri Olivier ukumvura ruhutse urahembutse urashobora kubohoka ntunababare ntunabe stress kuko nasiko kera naho nibaza ngo ibintu biteza kumera gutya biteza guca kuri Olivier biteza kuzwana na Olivier hama ateza kumfasha kundemesha kunkombla emotionnellement gutya akimaze kubohoka ukareka imana ukamenya ubunini bwayo uravuga ati erega yo nyine yidesida dayo niyo nzira niyo mbohora abandi bacika ibikoresho bacika des ressources est-ce que kenshi aussi ni doha tugira ivyo bibazo peut-être aussi quelque part mu rugo par rapport yuko tuhanga amaso abana abantu uriko turindira imana ego icyo uvuze nicyo ndibuka umuntu yigeze kuvuga ati burya mariage si buwate irimwo umunezero si buwate irimwo amahoro si buwate irimwo umugisha aravuga ati mariage ni buwate iri vide yogereranya na buwate iri vide hama amahoro n'umunezero bizokuzuramo bizova kumwe muri abo bubakanye rero iyo abantu bagize mariage nk'uko natwe twagize mariage hari ibyo twari twiteze umwe wese yiteze ku wundi mugabo au fond ni uko bonheur yawe wibaze yuko idepanda kuba mwubakanye ni ukuvuga hari igihe turiko turakurikira amaseminere y'abantu bubakanye barabikubwira surtout ko twakuze nk'abakuze basoma abakuze baraba filme ukaraba filme ukaca wumva yuko kubaka ni ikintu cyonyine uhagije mu buzima bwawe ubuze kugira ngo ubuzima bwawe bube top hama wabushika mukaza wibaza uti none kubenga cya kintu sindagishikira kumenga sindagishikako ugasanga rero umugore umushira ko pression nyinshi kuko hariyo bonheur ntari karagukombla umugabo nk'uko nyene ntari karagukombla
ariko nka Natali aravyibuka kenshi yavuga ati wowe nta mwanya umpa naki urazi nikundira football niki nta mwanya umpa niki ariko hagashika igihe nkawumuha hama mu nyuma akambwira ngo ngo n'umwanya wampaye ntitwaronse umwanya ukwiye wo gusenga mu nyuma byakunda tukaronka umwanya wo gusenga nkumva arababaye kandi nkavuga none nitumaze iminsi dufata uwo mwanya wo gusengera hamwe akambwira ngo yaye ngo Jesse ngo none ngo rega ni ngo nurugo rwacu ngo si ishengero duhamagariwe ngo si ishengero duhamagariwe gufonda nanje aho ndi nkavuga ni Imana uyu muntu wampaye niwe canke none ko ngira mburiro umwuka muri uru rugo urumva donc ntangura kwibaza donc nkavuga none ibi bintu ni gute mugabo rero Natali nkuko abamaze iminsi canke igihe kinini bakurikira inyigisho ziwe yarababwiye uko Imana yagiye iramubohora ariko ndibuka yuko Imana imaze kumuhindura kandi iciye mu buryo ntibaza mu buryo bwayo nyene kuko nanje mu bwenge bwanje muri manipulation cyangwa kugerageza kumuhingura no kumuhindura no kumukombla iminsi yose nama numva ndi muri esheke ariko ndagerageza ndavuga ni Imana ndibuka yuko nigeze gusenga ndavuga ni Imana erega ntawanyigishije ingene baba umugabo urumva ntawanyigishije ingene baba umugabo nivyo narasomye ibitabo narumvise ivyo bigisha amaseminere hirya no hino mugabo ivyo bobo bambwiye ni ingene baba abagabo b'abagore babo mugabo sibo narongoye sinarongoye abagore babo urumva tekinike na strategie bamaye ni paraporo y'abagore babo mugabo ntibamaye paraporo ya Natali mugabo ndavuga Mana ni wowe waremye Natali nyigisha ingene baba umugabo wa Natali urumva donc Imana itangura kubikora kuko amaso yanje narayakuye mu kugomba gusatisfeza kuko hari gihe tugomba gusatisfeza ubundi non pas nécessairement ko ugomba kumusatisfeza ariko nuko satisfaction yiwe iguha bonheur ni ukuvuga tanke atari satisfait wumva yuko uri incomplete ni ukuvuga rero ngaho ukamuri muri piège kuko iminsi yose atari satisfait nawe wama wumva umenga hari kinogo urimo donc ukaca wicara ntari satisfait nturi satisfait kuko utari satisfait ntaba satisfait nawe kuko atari satisfait mukama ari cyclique ugasanga muri mu buzima butagira izina donc nico kintu rero nico gituma bugiye turiko turavuga la gloire de Dieu ugukora kw'Imana ndakunda Dawidi ahantu muri Zaburi yavuze ewe jewe mba naragowe ewe jewe mba narihebuye iyo nitega kugirirwa neza n'uhoraho mw'isi y'abakiriho mwese bahezagire nibatse ko tugiye duhagarike ngaha la fois prochaine tuzobandanya bien sûr ikiyago numva kiryosheje nantwa nahezagiwe hama abafise ibibazo muzobe muratwandikira pour une fois ubu ndaronse umugabo muzoza murabaza ibibazo byinshi kuko kenshi barandukira ibibazo ariko maintenant si c'est possible mubishaka murashaka via ino yanje ya WhatsApp mukubaze usi ibibazo ariko naho nzobahinyisho ntimwibaze yuko nzobaha inyishu nk'iz'Imana yobaha nshobora kubafasha muri kimwe muri bibiri nshobora kubafasha muri bitatu ariko Yesu wenyine niwe ashobora kubabera inyishu amen. Imana ibahezagire mugire umunsi mwiza.